Oyi nama ndababwira mu kubazana amakuru ameze neza cyane ndetse novuga yuko aba yemewe amakuru tuba twagerageje nyine tukinjira nyine hari indani mu mizi yayo kugira dushobore kubazana amakuru ameze neza cyane gose nibivugwa hagati ya Gasore Babalao bari kumwe na Minushe ko bivugwa yuko ko bari mu rukundo ariko reka ndakwereke hari byinshi utari bwamenye ku wundi mwigeme novuga yuko bari basanzwe bakundanye na Gasore Babalao byavuga yuko n'izina yari yarahinduye Gasore yita Gasobera nawe si uwundi numwigeme basanzwe bita Bera basanzwe bakinana muri Mekanishe umwigeme mwiza cyane gose ndetse novuga yuko numwe yatangiye gukina filme azanywe nande aro Christian nande na Gasore Babalao CEO wa AGC novuga yuko ni company ya Ismaili Gasore ugerageje rero kuraba kuri anniversaire yiwe wari umunsi novuga yuko bari bamuteguriye surprise ni iyo surprise yari yateguwe cyane ku gatwe hari uwo bita Bera niwe yatoza agafaranga niwe yatoza buri kintu cyose kugira agirene ategure surprise ya Gasore bisigura yuko Gasore na Bera bari mu rukundo mbega tuvuga ati hagiye kubiki ikindi kintu tumaze kumva nuko uwo basanzwe bita Bera basanzwe bakina muri Mekanishe agashavu karaniga nawe avuga ati barantwaye umugabo barantwaye umukozi wanje Gasore Babalao mbega bigiye kugenda gute ariko ngiye gukurikiranira amakuru hafi ganshoye kuzana amakuru ameza neza cyane gose na cyane bakunzi ba Star TV 257 mwansavye yuko nogerageza kugira ane kubarondera amakuru yose nkabarondera na Minushe nagerageje kumurondera gadushure ko yagarime 2-3 yambwiye ati Star Boy irindira gato tuzavugana hari ibintu nkirimo gatoyi ariko biri kose na makuru tugiye kugira ane gukurikiranira hagufi twibukanye kuri uwo munsi wa birthday ya Gasore Babalao Bella yamukadonye isakoshi nziza cyane gose isakoshi imeze neza cyane gose uwo munsi Gasore aranaryoherwa avuga ati ewa nini nzora ntwara ruguru ngiye mu makonse na cyane ko tumenyereye Gasore Babalao akunda kuja gukora amasho ruguru yararyohora avuga ati nahora muri isakoshi ntwara ruguru ano munsi ndarose isakoshi nziza uwo munsi nyene ndibuka naramukoresheje aka interview gatoyi igerageza urabe aka interview twakoranye bari kumwe na ya Sony official naho nagiye gukora iyo interview surprise murambabarira ko muza gusanga interview imeze kose ukuza gusanga Star Boy nambaye ukuza gusanga bimeze uraza ko vyakira uko nyene ni interview imeze neza cyane gose twakoranye nawe Gasore avuga ati narahinduye izina ubu nitwa Gasobera bisigura yuko ubwa mbere yarakundanye na Bera basanzwe bakinana muri filme ariyo bise Mekanishe gushika kuri no ncuro reka rero ndakubwira ati wait and see manzura be kano ka interview Papa ni aje freshman waje ukadoni gunira na kesi unagunira zana Papa ni aje freshman meze neza fresh kabisa manzana unakutuka ruguru n'agasakame nibarekurire gisi wawe ubu nzokana guki Papa happy birthday to you kwa thank you so much mu kiganiro ni salade meze neza yasoni ni salade biraza yo naweje nawe mbega isabukuru yawe ni ryari mbo jewe ni sinobivuga mugabo arageze yego yavutse giragire dimanche nawe wavutse no munsi hagati mu amatosumira wamyurira ati tumuvuga kwa Mungu iyo tumugerageza basukegeza imbere basi kubera akaca yegeza iminsi imbere cyamvuka ndi premature oya Gasore no munsi novuga yuko numunsi waruryoshye kuko wari kumwe na timu yawe kandi ndetse nibo bakoze ino surprise kandi imeze neza cyane kandi wanaryohewe uyu munsi kuri wewe uvuga iki canke wakiriye gute umunsi n'umunsi umunezero n'umunsi udasanzwe kuri jewe n'umunsi nuvuga utuma nibuka byinshi cyane byo naciyemwo ivyumbayemwo maybe nivyo niyumvira kuba mu misiri imbere ariko tu n'umunsi umunezero dasanzwe tu fresh anniversaire yabaye twahise ko ari surprise kuko n'abantu badukurikirana ndazi babonye ko ari surprise kuri yo nta hari bwumva inkuru uni ari bwakubwire yasoni sometime ari oya vraiment ushobora biciye bavuga ngo asa n'abakobwa ni ya mbere akujoga kitu ni ya kabiri kandi nta na kimwe yamenye okay hari benshi bagushigikiye mbega turabona surprise n'abantu b'abastari benshi bari barimo mugangira ni kubera ari surprise sinzi man timu yacu n'abastari n'abastari none umustari gurusha anyi umuntu wese n'umustari ku giti ciwe tubwira abantu babiri kuko ndazi umuntu afise anniversaire arafise abantu bamwitaho cyane shimira abantu babiri biciye kuri Star TV wowe bagize ico bakoze kugira anniversaire yawe igende neza jeno sirovuga ngo abantu babiri kuko none ni ko atari byo narinzi ariko mvuze ati ariko hariho umuntu yarungitse n'akantu Bella Gasobela yamaye agakado merci sana my Bella what is Bella
yamuhaye agakado fresh sana ko maze iminsi nduga ruguru n'agasakame ko ngaka nk'abadamu acirabona ati gasore sangira tuzoyisangira niwibaza yuko kuma ngaha niwibaza yuko bavuga ati ya majambo bakunda kuvuga yuko kuba mukinana na Bella muri mekanisye ko mwa muri mu rukundo niwibaza yuko baza kuvuga yuko yaguhereyemo kado ki system ivyo bivuga mbo mugana n'amakomment arabaho ariko twe turi mu kazi kandi urabona ko yampaye gasobela none ko twabonye benshi batanze amakado hajya wewe watanze Mbo jewe namuhaye kandi umviriza yo kado rero ni pata siri kwa siri niko tutayibonye imbere y'abantu si nkogo muyibone si yo sora zimwe muyibone cyane ko yagerageje kuvuga ko uri umudamu wiwe none baby none nagaterme gusa ntawe mu baby ibyanwa no bishira hivi mu baby ko rakunda kwambara ikanzu sometimes wewe unaza matusi yako sasa umeze neza ariko yaso ndashima alhamdulillah akajambo bice kuri Star TV kuri uno musore wacu yagize isabukuru ya Star TV ndamwifurije bakogute ndabifurije iki gutera imbere isabukuru nziza kandi utera imbere dutera imbere yego gasore happy birthday to you yeah thank you my brother I love cyane yeah you love me I love you so much good thanks you yeah man Bella na cyane ko ushobora gucana bakavuga yuko muri mu rukundo na gasore wowe vyakira gute byumvise na nyabuge ugiye gukina kugira ukora akazi urabona kubisanzwe rega iyo himukira abantu bavuga byinshi urumva mugabo byo nyeba nibisanzwe turabimenyera bijya bikora muri mekanisye nihora bishika ugasanga mwabikoze nyene action nyene ugasanga n'imbere ya kamera action ugasanga nyene yabaye action nabibaho umuntu reba vyumvira canke ku bantu bibaza yuko mwa muri mu rukundo tubahe message imeze gute afite umusheri wiwe siko nawe urabufise abantu bibaza yuko turi mu rukundo ijya ni filime dukina twa turi muri action ariko nibyashika naho tuzobigaragaza buya je mbonye kado narinze ati rero nyene ugira umwemeze nyene cyo vuga ati ubu niwe mukozi wanje dusohoka no turi mu kazi twebwe turi mu kazi turakora akazi after job ibari fine no guheza gift ndabifise no yiguha ni igiki cyatumye wiyumvira dufise ibintu byinshi hari amapataro hariho amaboka hariho n'ibindi bintu byinshi ni igiki cyatumye wiyumvira ku mukadona isakoshi namubaze ukunda iki urumva acambara ndungikije shakoshi ndamubwira wewe kuramusoma nako ndamusoma urumva uransoma jewe anako kwambasa amajambo atandikije shakoshi urumva camvuka kayishaka reka ndagushimire cyane na cyane ubwira abakunzi ba Star TV bakore subscribe amace dutera tubwira bakora iki subscribe nuko bakivuga mbere vuga subscribe reka ndagushimire bagira sabone na like na share turabakunda cyane isabukuru nziza rero hama tugende kunywa kandi bana gufungura no kunywa turashonjera tutakiye brother big up nawe gushigikira inshuti yawe Star TV nimba utaragura subscribe kuri Star TV genda uyikore ugire share like bakora iki subscribe tumuteze imbere kijana wetu sivyo tumuteze imbere Star Boy ili channel yiwe tumukunde tumushigikire afike mbali kama bangine yego imani bahezagire cyane urakoze cyane tugira bakunzi ba Star TV urabona ko byari bimeze neza bisigura yuko bigiye kugira ante bigiye gushuha kandi kuri Bella na Gasore Bella na Gasore ubwa mbere novuga yuko baba bari mu rukundo amatwa dusumira ariko ubu unye Gasore sinzi ko agiye guhemukira Bella agiye gukundana na Minushe nkuko vyamazwe nyene gutangazwa nawe ndetse amaze no kubivuga kenshi mu ma interview atandukanye ndetse no ku ma television atandukanye reka tuvuga ati wait and see nka Star Boy navuze ati ino ni inkuru nashobora kugira ante nashobora gusiga inyuma vyanka bikunda mbega Bella agiye kumukubita moja mbili afikana agiye kumusepesha abandanye ari mu rukundo na Ange Minushe mbega bigiye kugenda gute nka Star Boy navuze ati nkuko musangwe munyita umuntu akora ikintu ntananigwe akagishitsa agashika kuri resulta nziza cyane gose nkuko muri ko murabisaba abakunzi ba Star TV 257 ngiye kwikurikirana kugira nshobore kubazanira ukuri nyako ngiye kubaronderera Ange Minushe kugira mushobore kumenya ukuri nyako kuja habona ndabakunda cyane gose yari Star Boy Mr Home Mr Meat aka Ange de la Capitale oyo namakuru nzo komanda bazanira ameze neza cyane gose na cyane amakuru novuga yuko yagizene yatohoje Bella bigiye kugenda gute mbega muri mekanisye nugiye kuzura kintu shavuye kubera ko Gasore Babara yaguhemukiye ariko biri kose kamvuga ati wait and see
namakuru novuga yuko yanshikiye ariko uko biri kose ngiye kubandanya ndayatoza kugira dushobore kumenya ukuri gukwiye 100%. ndabakunda bakunzi ba Star TV 257. Bye bye, mwari kumwe na Mr. Home Star Boy, Mr. Meat aka The Voice from Angel. ndabakunda cyane gose, Imana ibamezagire mwese mukurikirana ibiganiro vya Star TV 257 na cyane cyane gukora amashare, amapartage menshi cyane, ama like n'ama comment. Imana ibamezagire.